Ngurira kutuntu natanguriye kuri bikeyi muganza ndaduga bukebuke. Bega ntivyakugoye like ntivyabagoye n'umuryango wawe kuronka umutahe wari usanzwe ufise ikindi ukora apart yo kuza gutangura ivy'imvutano? Ego jene nisanzwe ufise ikindi kintu nkora mugabo nariyumviriye je nakorera mwishira hamwe gitwa nturengaho mugabo maze kubona yuko iryo shira hamwe nkorera abandi ugasanga utonda misi yose dore ndi Jessica Dimanche udashobora kuruhuka ushobore kusanga gufasha umuryango mu gihe iyo yindi tarashika iyo umukiriya ashoboye kugutahura nkuko kubera aba yarayifashe aba yaratanze avance ava ku aba turashobora kumufasha mu kumwereka yuko tukamwereka yuko atari bitatuvuyeko vyavuye kuri mugenzi we tukamubwira ati wewe rero ko vyagenze uko turashobora kuguha iyindi iri proche canke bishitse nyene akavyanka tukashobora kugenda kugura iyindi kugira ngo umukiriya wacu tukumane ubwizigirwa ku bantu hanyuma wundi iyo yizanye atanga amande angana nuko yayitwayeko boje ico no bahanura nkuko nyene uko kwezi kwa gatatu guheze twari kwahariwe abakenyezi twovana amaboko mu mpuzu tugakora tutaravye ejo hacu tukiyumvira yuko kuri kazoza tugakura amaboko mu mpuzu ni haba ufutanguje ntiwiyumvire ngo gutangura umutahe ngo nuko ubufise ibihumbi 500 ibihumbi 100 oya urashobora gutanga utuntu duto duto. Kuko leja ndatanze miriwe na bwakeye bivanye umwe wese ahahererewe kuri uno munsi twatewe iteka n'umwe mu bamama bakuye amaboko mu mpuzu akumva yuko afise gufasha umugabo kuko bien sûr no mufasha sole ku bwa mbere abanze aturamutse abanze aramutse abakunzi bacu bo kuri Step Media turaguhaye karibu nikaze uramutse abakunzi bacu baripfuza kumenya uwo bagombe bakorane mbega yitwa nde mbega ninde mubisanzwe utwibwire. Abakunzi bacu turabaramukije tubifuriza n'akazi keza no gutera imbere mu bikorwa mukora. Ego turabaramukije. Izina barakeneye kumenya umuntu tuko turakorana ninde mbega yitwa nde ni nyabaki n'umuntu nyabaki? Amazina yanje nitwa Bigirimana Tétine sanzwe nkorera ngaha nyene kwanda y'izamba muri D62 muri niveau ya 4. Ego kaze tuyage. Ego murakoze kudutera iteka. Karibu. So mbega uno munsi like mukuvyuka vyakorera kumengo havyutse hasa nabi? Ego havyutse hasa nabi mugabo uzi ico ujejwe n'ico utegerezwa gukora utegerezwa kugishira imbere. Ego so wakoze kuduterera iteka kuri Step Media twaba twarose umumama mwiza yambaye neza aberewe asa neza yo wakoze cyane vema. Merci beaucoup namwe kunkeza. Ego kaze natwe dufashanye gukora. Ego muri ibi bikorwa byacu nyene dusanzwe dukora. Mbe nkuko mbona akamwemwe ari kose uku kwezi tuvuyemo kwa gatatu kwahariwe abakenyezi ndabona umengo hari ikintu cabaye gishasha vyagenze gute tuyagira uko kwezi kw'abakenyezi mbega vyagenze gute kuri wewe n'umuryango wawe? Muri twebwe turishima cyane nk'umutware wanje twararyohewe muri uku kwezi kwa gatatu. Abane ntitwavuga yuko twoza turavuga yuko hokora umugabo gusa natwege abadame turi ba maboko igihumbi. Turashoboye gusuma turashoboye kugira stock nkuko abandi umugabo yahora bikora twakuye amaboko mu mpuzu tukavuga ati hinge dukore twiteze imbere kanaka tugakora utu twaragiye urabona ibintu biruzuye ngaho uravye hejuru hose ni sawa. Ndabona ni sawa breva washaho aho uri wenyene. Yego ngaha twaragiye naragerageje kurondera umutahe kugira ntangure. Twarabanjije kuja hamwe turiga n'umutware wanje ivyo umuntu yoshobora guhereza amaboko nawe agakora tukavana amaboko mu mpuzu. Rero duca turavuga ati turatangurira kutuntu natanguriye kuri bikeyi muganza ndaduga bukebuke. Bega ntivyakugoye like ntivyabagoye n'umuryango wawe kuronka umutahe wari usanzwe ufise ikindi ukora apart yo kuza gutangura ivy'imvutano? Ego jene nisanzwe ufise ikindi kintu nkora mugabo nariyumviriye
je nakorera mwishirahamwe ryitwa Nturengaho maga amaze kubona yuko iryo shirahamwe nkorera abandi ugasanga utonda misi yose dore ndi jusqu'à dimanche udashobora kuruhuka ushobore kusanga gufasha umuryango canke kwitaho umwana canke n'ibindi bintu mu rugo nahisemwo nanje kwikorera nanje niteza imbere ubwanje mbeko twasanze wazindukiye ngaha anya birakorohera kurera umwana ijya affection umwana aba akeneye ku muvyeyi arayironka ikwiye ego nico gituma uba wikoresha urafata amasaha ukavuga ati aya masaha ni wowe wategerezwa utonda saha moya n'inusu ku kaza ka leta ariko bakubwira je ndashobora gutonda 2:00 nkabanza nkagaburira umwana nkamurungika ku ishure hanyuma ku mugoroba nkataha nkamukoresha amadeyade y'umwana nkasanga nyene vyagenze neza yego be nizihe ngorane muhura nazo muri ibintu vy'imvutano kuko ibintu vya location n'ibintu bigoye cyane bo nukwizera cyane bega nizihe ntambamye muhura nazo muri ibintu vyanyu yego intambamye ntizobura hari gihe dufate par exemple nk'ubu ugafata nka dantelle ngaho ya dote ukahereza umukiriya ugasanga uyundi nawe yayifashe mu ndwiza wa wundi arayitebanye arayiduganye nk'igitega hanyuma biramugoye kwishikana ku mwanya rero izo ntambamye twama twahure nazo naho badusigira amanimero baradusigira nimero kugira tumutelefone muga akatubwira yuko iri kiraza rero ico duca dukora tuguma dutelefona tugwiza amayinite tugatelefona tukababwira ati nimunyarukane izo mpuzu hariho uyundi yayifashe rero hari igihe aca yizana ku mwanya wo hama tukayihereza uwo wundi mbe mu gihe ntayitebanye mukora iki ni kiki kintu muca mukorera uwo wundi mukiriya atara mu gihe iyo yindi tarashika mu gihe iyo yindi tarashika iyo umukiriya ashoboye kugutahura nkuko kubera aba yarayifashe aba yaratanze avance ava turashobora kumufasha mu kumwereka yuko tukamwereka yuko atari bitatuvuyeko vyavuye kuri mugenzi we tukamubwira ati wewe rero ko vyagenze uko turashobora kuguha iyindi iri proche canke bishitse nyene akavyanka tukashobora kugenda kugura iyindi kugira ngo umukiriya wacu tugumane ubwizigirwa ku bantu hanyuma uwo wundi iyo yizanye atanga amande angana nuko yayitwayeko canke tukanamudugirizako yego bega bihora bishika like hakaza umuntu akaba nk'inimero atariyo bigashika nyene ukamutelefona ntayigarukane mbe mu gihe atayigarukanye bihora bigenda gute hariho igihe ego birashika araguhereza adresse yiwe akaguha nimero ziwe akaguhereza nayo mafaranga aba yikose kuguko twaravyiyumviriye ku mwaka avance yerekana yuko atayigarukanye dushobora gufata ayo mahera nyene dusangana amahera bari menshi arengeye amahera aba yitwayeko duce dufata rero yuko turandika amanimero yabo hama tukabatelefona bakayizana tugira confiance yo tukabizera mugabo mu gihe atayigarukanye twebwe turabanza tukapasianta kameme tukamutelefona tumutelefone nticemwo turabaza nk'abandi baba bazitwaye hoho en groupe mu kigwi hakaba hariho n'abandi baje kwitorera duca turonderera muri uwo mugwi hama bakaduha amazina yabo bashoboye kuduha izina ryiwe rero hari n'igihe ataduhe inimero atubwira atabaha hama duca tugenda kumutora tukamubaza ati we vyahugendeye gute so atakayiriha canke akatubwira ingene vyagenze vyamaze gushika w'imvutano yawe ikagenda igaherayo ntigaruke ego vyarashitse kubera hari n'igihe usanga bayitaye ugasanga nk'umukiriya yayitwaye hanyuma yibagiriye muri bisi hanyuma ico bikora araza tukabivugana tukaraba umwe wese ntababaze mugenzi we mu gihe nawe mutamuronse uwo muntu akagenda complètement mukora iki mu gihe tutamurose turashobora turabiheba turabikirasa nyene tukayiheba tukavuga yuko izo mvutano zaba zari 5 canke zari 10 usigaranye 9 uzoza uratanga izo nyene yego mbega nk'umuntu agukeneye akeneye nko kuzoza kugushorera canke akeneye azoze mukorane umuntu yo gutora gute je ndafise nimero yanje ya telefone ni 71 99 72 yego nkaba nkorera ngaho kwa Ndayizamba muri D62 muri niveau ya 4 nk'umuntu
okay ni giki kindi kintu wobwira abakenyezi bakicifumbereje like bakigomba yuko abagabo babo basumira babazanira byose batagomba gukora nigiki wobahanura bamwe nabo bakenyezi oje ico no bahanura nkuko nyene uko kwezi kwa gatatu guheze twari kwahariwe abakenyezi twovana amaboko mu mpuzu tugakora tutaravye ejo hacu tukiyumvira yuko kuri kazoza tugakura amaboko mu mpuzu nihaba ufutanguje ntiwiyumvire ngo gutangura umutahe ngo nuko ubufise ibihumbi 500 ibihumbi 100 oya urashobora gutanguza utuntu duto hanyuma par exemple nka sezame ukagenda kurangura ikiro ca sezame ugatekera hanyuma kuri tujya tushashi twatundira tundi tuvyeme ugatekera hanyuma ukazura uravandereza buke cyangwa ukarondera akameza ukiyicarira ukazuratanga hanyuma uzosanga umutahe wakuze uve ku bihumbi 200 je kuri 30 50 100 ubura rose umwambaro w'imvutano canke imvutano yo hejuru uca usanga rero ugaca witeza imbere muri ubwo buryo mugabo hana kurindira ngo umugabo niwe azozana niwe azosoma igitumbura c'umwana iki birababaje cyane kuguma uteza amaboko hariho nk'abagore usanga umengo barishima reka tubikoreshe n'iyo mvugo babona ko umengo ntibokwicara kwa turya tumeza nk'abarya abagore b'ababosi byenso hari abagabo bashobora kubwira nk'abagore babo ngo ntuje gukora wewe ngo jereka byose nzimenya ni iki kintu wobwira abo bagabo ku bagore babo ico no bahanura nuko naho babona yuko byose bakibibaha ejo afete urabona yuko turatambuka tugenda mu ibarabara ushobora guhura na accident kanaka canka akazi kakamuherana uwo muntu yama biguha vyose hanyuma rero iyo bimaze guhera no kuvuga yuko wewe uca usigara udafise na kimwe kuko utaba warimenyereje gutanguza uto dutoyi uca utangura kwiga nka kujya ku mwana yiga kwavura mugabo wari kuvyiga ugifise uwo muntu azara gusahiriza data wanje muri utwo buke ukazuriga oya si utwo tumeza gusa urashobora no kwiga n'ibindi bintu ni vyinshi ibintu biruzuye cyane abantu no kuguruka mu bwenge no mu mutwe yego so wakoze kubana nacu like tugize ibihe vyiza twaryohewe ndazi yuko abakenyezi benshi bazokumviriza ino video bazoraba ino video bazohakura icigwa gikomeye cyane urakoze kubwo gutanga icigwa ku bantu benshi kuko genre urabigishije ubabereye umugore umukenyezi w'akarorero kuko benshi genre umengo barifumbereje umengo byose n'abagabo babikora umengo ntaco bokwihereza so wakoze no hanyuma nitwagutumira ndizeye yuko uzosaba kuduha uzosaba kudutera iteka waduteye ukagaruka ukagira ico ubwiye bagenzi aho yego nzoza vraiment kandi naryohewe nanje kubona mwangomwe mukangomwa mu kazi kanje mukaza tugashobora gukorana yego karibu ubu nejo ukumva ukeneye ibi bintu vyanje uzoca umunzanira canke umurungike umuhe adresse nimero ni yindi nyene yego urakoze cyane murakoze nange bakozi bacu ba Steph Media twagiranye ibihe vyiza ndazi yuko iyi video yigishije benshi so ntibibagire gukanda like ntibibagire kugira commentaire mu kugira ico terereye mu bandi bakenyezi atacu bari ko barakora so ntibibagire no gupartage no video mu ma group ndetse no mu bagenzi bawe kandi yimba utarakanda subscribe genda ubikoze right now so mugire ibihe vyiza ciao ciao